ibyahora bimbera inyungu kera narabiravye ndabibona ko ari ubuhombe, ndabibona ko ari ishano. Ni igiki gishobora gutuma ikintu umuntu kera yasapa akagira guta akarondera akirukira akumva yogonga ibiti n'amabuye agateranya abantu agahonyora abandi akabafungisha, abandi akabiba, abandi akabahenura kugira ngo ca kintu kironke, umaze kugishikako uravyumva ni ikihe gituma hari iyindi myaka yiyongera ku buzima bwawe, hakaza izindi information n'iyindi revelation n'irindi hishurirwa mu buzima bwawe, ukubahuka kuvuga ngo ivyahora bimbera inyungu kera uyu munsi ndiko ndabiraba vyampindukiye ishano, vyampindukiye ubuhombe kubw'ikibirengeye arico kumenya Kristo. Mu yandi majambo naravumbuye ico umutima wanje wari ukwiye gukunda no gukurikirana, ku buryo maze kukijya ko nkakigumbira, nkagifata, nkagiposeda, nkamara kwinjira muri we, nkamara kunywana nawe, nkamara gufatana nawe, nkamara kuganira nawe, nkumva ivyo nkorera. Narahindukiye muri kahise kanje nsanga ivyahora bimbera inyungu vyose kera, my God, ivyahora ari vya grave vyose kera nsanga vyampindukiye ubuhombe. En d'autres termes, nashitse ahantu uje regrette ibyo nahora naminiye. Muntu w'Imana, ikintu cyose uri kuraminiye uno munsi ushaka gushikako kizocika igisanzwe umunsi umwe.